Annyeonghaseyo, my chingu. Hello, my friend. Welcome to my YouTube channel. I am a Burundian mom in Korea. Join me as I cook and share Korean culture from my kitchen in Korea to you. nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye abachingu banje muhurikirana muri Korea. Mwese ndababona cyane, murakoze cyane kuza murakurikira aya mavideo yacu. Rero uno munsi nashatse kubasangiza kano ka recette koroshe cyane ku bantu mukunda ama burgers cyangwa ku bantu mufise abana bakunda burgers. Reka turabire hamwe ukuntu ushobora gukora tuno mini burgers wibereye muhira, emwe ata stress, ni ibintu byoroshe cyane gukora kandi mu minota 30 ukaba urafunguye ibaga yawe irimo ikintu cyose wifuza kandi bidatwara umwanya munini. Rero ukuntu nayiteguye nuko imikate nari mfise niyo onye, nari mfise udukate dutoyi, nico gituma nagerageje gukora utwo mini burgers. Naciye mfata ndadushira ku mbabura, ndadukaranga, nasutsemo utuvuta dukeyi cyane kugira ngo uwo mukate ufate ibara. Mfata izi nyama viande hachée, nazo nyene nazishizemo ibintu bikenye cyane kubera ko ni ibintu biza gufungura ko n'abana ntibakunda ibintu by'ibirungo byinshi. Rero nta birungo byinshi nashizemo izo nyama, naho nyene nashizemo poudre, nashizemo ya tungurusumu, shiramo y'ibitunguru, shiramo na poivre. Hanyuma nawe urashobora kongeramo ibirungo ukunda cyangwa ugashiramo ibitunguru n'ibitungurusumu biba biri frais. Ibyo je nari mfise n'ibyo, kandi nashaka ko ako kamini burgers kaza kuba kari simple cyane gose, katarimo ibintu byinshi gose. Rero izo viande hachée naciye ndaziha iyo forme, hanyuma nagerageje kuzigira zito muri épaisseur kugira ngo zize kunyorohera gusha n'ingoga, ntugire ikibazo ngo ni zirezire gose, kubera nizaja kumbabura ziraja kuba zitonye. Iyo safuriya yanje rero mu ipanu naciye nshirako olive oil, nashizemo dukeyi cyane kubera ko izo nyama ubwazo ziraza kuzana amavuta yazo. Naciye nza ndazihindukiza nkuko ubona ku ipanu gushika amavuta yazo yose avuyemo, kubera ko rero nari mfise inyama nyinshi gatonyi kandi nkaba nariko ndakora ku ipano imwe. Naciye nza ndayihanagura kubera ko nze ndagabanya amavuta. Ko naheza kugira ituro imwe, naca ndabanza nkakurako ipano, kabanza kuyihanagura kugira ngo tugabanye amavuta kandi n'inyama zacu ntizihave zisa nabi gose. Utwo tuntu rero nako tworoshe cyane. Wewe unkurikirana uri muri Korea cyane, wewe uba wiviriye mu kazi muri samedi, wibereye muhira udashaka ibintu byo kwikoroga byo kuva mu nzu, urabona ko ushobora kwikorera ku kabaga ukaba uragize aka weekend keza, kandi ushobora kukarisha ibintu byose, kukanywesha aka kabaga kajana n'ikinyobwa cyose. Rero ivanye n'ikinyobwa ukunda wewe, urashobora kugasubiramo iminota 30 gusa uba ukoze akabaga kawe kameze neza, kandi ukagakora ku maguyi wawe. Uba urisiyo aticewe ibintu nashitemo ndabizi neza, nabiteguye ku maguyi yanje. Izo nyama rero duhejeje kuzikaranga, twaciye tuzishira nazo nyene ku ruhande. N'imikate twari twayimaze kuyitegura yo kare, nayo nyene iri ku ruhande. Mu kanya ce dukora agasosi nako nyene gasanzwe cyane, dukoresha ibintu bisanzwe, kandi nawe urashobora gukora
iyo sosi nk'uko ubyifuza bivanye na gu iwawe. Reka rero ndakwereka ukuntu nakoze iyi sosi. Nakoresheje mayoneze isanzwe, hanyuma shiramo na ketchup, nongeramo na moutarde. Ivyo ni ibintu ahanye ushobora gusanga muri mate yose. Udafise mate iri hafi kwegereye muri GS, ahantu hose ivyo bintu birayo. Hanyuma rero nongeyemo na cheese, kubera ko hari abantu bakunda cheese, hari n'abatayikunda, ushobora kuyikuramo. Yego, iyo baga nakoze iri simple cyane, irimo ibintu byoroheje cyane ushobora kuronka muri mate ikwegereye no muri GS. Birahari ahantu hose, ivyo bintu byose nakoresheje biba bihari. Je nashizemo letu, hanyuma shiramo iyo nyama aho onye byari bihetse. Urabona ko ipaga ya mbere yari igiye, kubera ko barazikunda izo baga ahantu merereye. Rero imwe yose yatera igenda. Rero nk'uko ubona impamvu ari byiza kwikorera utwo tupaka ubereye muhira, urabona yuko ushobora gushiramo ibintu wifuza bivanye n'amateste y'abantu bise muhira. Nkaho onye hari abantu badakunda cheese, mugabo hariho abayikunda. Ayo niyo umuntu arya cheese, naciye nongeramo aga cheese, nongeramo iyo letu, ndaheza nshiramo n'utwo pickles. Hanyuma nkaba ndahereje umuntu yari akunda baga irimo cheese. Rero urabona yuko ari byiza cyane gukora ako kantu, cyane cyane ku bantu bafise abana usanga bafise utuntu badakunda. Uburi so yuko umwana wawe yaryohewe, kandi na wewe ukaba weekend urayihejeje neza ata stress. Ku bantu badakunda iyo hawe nk'imvura, nk'uyo munsi hariko haragwa imvura, ukavuga ati none ejo no munsi ndasohoka gute, rero utuntu umuntu aba asanzwe afise muri frigo ukadukoresha ukikorera utubakers. Weekend ikaba iraheze, ukaba urahayisho abo mu nzu yawe nawe ukayiha, hanyuma umunsi ukaba uraheze. Rero ubona wasubiramo ako kabaka yereka ukuntu nawe wagakoze. Aho urashobora gushiramo ibindi bintu, ukundi tomate urashobora gushiramo, ukundi ibitunguru urashobora kubyongeramo, urashobora gushiramo n'ibindi. Mbere kuri yawe urashobora kubisubiramo kandi ukaba iratoze. Ikiruta byose nuko uri sure ko uriye ikintu kirimo ibintu wowe uzi kandi bifise isuku wifuza. Rero aha niho nagira ngeze ino video. Uyu mwaka twiyemeje kuza turahindura, nta kuguma tugira ibikoreya gusa, no kuza turahindura, tugashiramo na baga, tugahindura tugashiramo n'ibiharage. Yego, rero waravye iyi video neza cyane, nizere yuko iza kukuruhura mu mutwe, hanyuma ukaza kwikora akapaka kawe no munsi ukiryamira umeze neza cyane. Ugira ibihe byiza rero aho uherereye uri kurandaba. Abantu bari muri South Korea naho mukomeze mumererwa neza. Iyi weekend ni ndende, ejo mu gitondo uzokwikorere akabaga, hanyuma uruhuke muze musubire ku kazi kwa kabiri mumeze neza cyane. Abantu bankurikirana aho bari mu Burundi, mugire ibihe byiza muherereye, mugire dimanche nziza na weekend nziza. Tuzosubira mu yindi video. Mbega mu yindi video tuzogerageze guteka iki? Urashaka nzogerageze gusubiramo iki? Turaba ukuntu ico kintu twogikora muri weekend iza. Mugire ibihe byiza rero aho muherereye. Imana ibarinde mwese. Sawa, bye.